Mugira mwumvirize ikiganiro Umuvugizi. Ikiganiro Umuvugizi mugitegurigwa na Agence de Communication Baravuga, mukagishikirizwa na Radio Star FM. Yes, nuko tubaramutse mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica kuri no samirizi, nizera ko muri benshi cyane mwaduhisemwo mukurikirana ibiganiro vyacu kuva igihe cy'isa 11 z'agaturuturu. Turi mu gice cya kane cy'ibiganiro birumvikana, aho ndetse tugiye kubashikiriza ikiganiro kishasha mugiye kuzamura kurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango. Ikiganiro Umuvugizi kigamije byinshi turaza kuvyumvira mu kino kiganiro. Ndakumesha ko kino kiganiro akenshi mugiye kuzamura abana nanje Jessing Promoter set kuri vyiza bw'ivyuma, ariko si ngiye kuza ndaba ndije nyene tugiye kuba turi kumwe kandi muri kino kiganiro Umuvugizi n'abasanzwe bakorera hariya muri Agence de Communication Baravuga idutegurira kino kiganiro ifadikanije n'ino samirizi Star FM. Turamutsa abasanzwe bashitse no munsi muri studio duhereye kuri asanzwe arongoye ino Agence de Communication Baravuga. Tukuramutse tugusabe nabo kuramutsa bariko baradukurikirana no kubidondora. Ndakuramukije rwose, ndaramukije abariko baratwumviriza aho bari hose, abakunzi ba Radio Star FM. Ndabifuriza kuroranirwa umwanya wose tugiye kumarana ngo tubaganirire ibijanye n'ubuzima bwa Agence de Communication Baravuga. Yes, kumbure ku watabibutsa akazina murashobora kugenda mwidondora. Baramaze kumenyera abatari bake kuko turamaze gukorana badusanze muri Agence de Communication Baravuga, ariko ni Claude Kubwimana subire ndabibutse mumenyere ku izina rya Camarade, akaba ari jewe ndamuswa ndongoye studio Camarades Voice vyagwa na Agence de Communication Baravuga. Yes, mwamaze kuvyumva, ariko ntabwo yaje wenyene, turi kumwe kandi n'uyundi nawe mumenyereye. Tumuramutse nawe tumusaba kwidondora no kuramutsa abari kubarakurikirana ino samirizi. Murakoze kunyakira, nagenda bashimire kuri kano kanya mu mpaye. Murakoze niri Kristo Beat Machine. Yes, mwamaze kuvyumva, DJ Set ari muhinga bw'ivyuma niwe agiye kudufasha kugira ngo amajwi yacu abashikira ahiwanyu muherereye mu mihana. Yari karavuga ati tugiye kuza turabashikiriza ibitandukanye, ariko kumburi ku bataza gutahura canke kumenya vyoroshye ino Agence de Communication Baravuga ihari ryari. Uravuze uti yaravyaye, bimeze gute muri rusange? Urakoze cyane. Si mwese murabimenya, ariko turaje ngaha kugira ngo tubabwire mbere n'iyindi minsi izokurikira tubayagire ibijanye na Agence de Communication Baravuga. Ndazi yuko abatari bake mumaze kumva ibikorwa vyayo, kubera yuko mu byo dukora turakorana n'imbuga ngurukana bumenyi, turakorana n'amaradio. Voilà, ndaza kuhashika. Rero Agence de Communication Baravuga ni societe ihari kugira ngo ibafashe kumenyekanisha ivyo muriko murakora hirya no hino, baba aba entrepreneur, aba commerçant, abafise ibyashara bari mu masociete, abafise amakoperative atandukanye, eka abantu bose bafise ivyo bagomba kumenyekanisha biciye mu publicité, nabo baraza iwacu, biciye mu ndirimbo, biciye mu kintu cyose, amafishi, ibintu byose byotuma abantu bamenye ibyo bariko barakora, baraza muri agence yacu. Rero iyo agence ikaba yaravutse haraciye umwaka igiye habona, mugabo neza na neza ibikorwa byayo byagiye habona, aho dushigikiriwe n'umugambi w'igihugu Payeje. Ndamutse abakunzi canke abatwara Payeje aho bari kuko na bagenzi bacu cyane nibo bashigikiye rwose, bashigikiye n'uyu munsi iyo studio nako ubwa mbere Agence de Communication yahavuye ivyara. Rero ndabivuge gutyo kuko Agence de Communication ifise ama service menshi, ariko service irahabona uyu munsi ni studio Camarades Voice, ni studio d'enregistrement et de production ishigikiwe rero n'umugambi Payeje. Akaba n'ibindi byinshi turiko turakora biri nyuma y'iyo studio, nko gutanga ubumenyi, les formations kubijanye na biga gufotora, biga ku bya video, bijanye no kwandika amareresi, ibijanye no kwikorera imigambi itandukanye, byose bikorerwa muri Agence de Communication Baravuga. Tuzoronka mbere umwanya ukwiye kuvuga kimwe mugabo uyu munsi turaza kuvuga cyane mu gice kigira kabiri bijanye na Agence de Communication, nako ibijanye na studio Camarades Voice. Muri make no bandavuga ibyo turaza ku umwanya ukwiye kubivuga neza. Yesu yo kuravuga ingene yavutse ndetse ni bitari bike mu maze gukora. Ahanyene munashobora kuca yibaza kuva ino Agence de Communication Baravuga igiyeho imaze gukora ikineza na neza, niya impact cyangwa mu kibano iriko iterera iki?
Agence de communication Baravuga yaraserutse cyane mu bijanye n'amapublicité ama audio n'ama audiovisuel, no kuvuga kumenyekanisha ibyo abantu bakora mugabo biciye cyane muri publicité. Abanyabyashara benshi baratwituye, babandanya batwitura kandi tukabakorera ama publicité meza cyane. Iruhande y'ivyo muri studio, baciye muri studio twarafashije cyane, tuko turafasha cyane kugira ngo abaririmbyi bari ngaha ku mugwa mukuru wa politike y'Igitega, bari hari y'Ingozi, bari hari ya Murutana, bari mu ntara zose baratwitura kugira ngo basohore indirimbo zabo zifisa kanovera. Ni bamwe baririmba gospel, bamwe ari mu mashengero atandukanye, ndavuga Eglise Catholique, les Protestants batandukanye, bose baraza muri Agence de communication, muri studio Camarades Voice, tukabakorera indirimbo zitandukanye. Abaririmba profane, abo mwari mumaze kumenya n'abatari bwamenyekane, uyu munsi aho studio Camarades Voice iziye bariko barakora ibintu byinshi. Donc mbajije an impact bamaze kwerekana ngaha mu gisagara ca Gitega nini ya cyane, uhere ko labo ndiko dadondagura bamaze kugabana ama service ya Agence de communication ya studio yacu, ariko kandi abakozi tuko turakoresha uyu munsi baramaze kubona iciza gikomeye cyane, bafashijwe na Agence de communication, bashigikiwe n'umugambi w'igihugu payeje. Ni na payeje nyene ubwayo iramaze kugabana gose ku ma service yacu, kuko batwitura tukabafasha ibitari bike bituma ibikorwa bariko barakora bije habona. Ko nakubwiye neza mu ntango yuko muri Agence de communication Baravuga dufise byinshi dukora, nk'ubu turafasha abantu kugira ngo bamenyekanishije ibyo bakora biciye kuri bwa buryo bugezweho uyu munsi bavuga ngo live, tugashika ku ruganda rw'umuntu, tugashika kuri entreprise y'umuntu n'ibikoresho byacu, abantu bagava bakabona ivyo abantu bariko barakora ku mwanya muto baciye ku mapage yacu. Ni vyinshi byo kuri muri rusangi, ndazi yuko ari vyabona abantu ubwabo bari vyabona vy'ivyo bintu bariko bara beneficia gose ku ma service ya Agence de communication Baravuga.